Cantauguri a voi, cantauguri a voi, cantauguri a voi, Magnificat, cantauguri a voi. Sangwa amahoro n'ugweze bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Turabaramukije amahoro, tubifuriza kugirirwa iteka aho muri hose, namwe muheze murihe abandi. Biraryoshe kugira iteka aho baye, kandi biraryoshe no kuritanga. Uko wifuza iteka niko wifuza nawe kuritanga. Uno musi rero murabona ko ndi kumwe n'abantu baberewe gose, aba jeune basa n'umukama, bahimbawe nukuri. Ngira murabona ingene basa, ingene baberewe, nibaza ko atari vya gusa. Reka tubakire batwidondore, ngira ngo kumbure mu kiyago tugomba tugiranire, baraheza batubwire icyatumye babegwa nkuku kose. Turabaramukije bavukanye. Akazina kanje ni Ndikumasa Juste Axel. Nabasanzwe ni ikigera cy'utwara Kohale Jeune Magnificat. Umunsi turamutse w'imbaza y'imyaka 15. Ego cyane Juste Axel, turaguhaye ikaze kuri Axia Vibes TV. Murumva ni Kohale Magnificat, no musi iramutse ihimbaza isabukuru y'imyaka 15. Turi kumwe kandi no ubundi mupfasoni aberewe. Ndabaramukije cyane, nanje nitwa Munezero Ornella, nkaba ndirimba ijwi rya kabiri, nkaba ndi muri Kohale Jeune Magnificat. Murakoze cyane. Ego cyane Ornella, namwe turabahaye ikaze ngaha kuri Axia Vibes TV. Murakoze cyane. Aramutse cyane n'izindi cyose. Abaririmba mu ijwi rya gatatu muri Magnificat. Ego namwe tubakengurukire cyane ko muduhaye akanya kugira ngo mutuyagire. Juste Axel, mwatubwiye yuko mufise anniversaire y'imyaka 15. Muri iyo myaka 15 Kohale Jeune Magnificat imaze, wewe wowe yimazemwo imyaka ingahe muri iyo Kohale? Akoze kuma kajambo muri imyaka 15 Kohale imaze, jewe ndayimazemo imyaka 4. Muri iyo myaka 4 kandi narahukiye ibintu bitari bike cyane rwose. Usanzwe ari umuryango mwiza, umuryango ukundana, kandi umuryango ushirikiranira. Ego cyane. Ego Ornella, namwe muri Kohale Magnificat mumaze igihe kingana gute? Jewe muri Kohale Magnificat ndahamazeho imyaka 15. Twaratanganye nayo. Uri burikukiye. Nukuvuga muri makuru inarayibonye muri Kohale Magnificat. Twaratanganye nayo iyo myaka yose 15. Twabaye umunezero udasanzwe, nararose abavukanyi, nararose inshuti, abagenzi muri iyo myaka yose 15. Murakoze cyane. Ego cyane Ornella, rero tubanza duhere kuri wewe. Umaze imyaka 15 muri Kohale Magnificat, kandi nubu uracayirimwo. Kohale Magnificat urayizi neza, mwotubwira idonido Kohale Magnificat yo bari Kohale gira kangahe kuri paroisse murangurira ko ubutumwa, mbega yoba yatanguye gute? Icyumviro cyo kugira Kohale Magnificat itangure cyo bacazananye. Murakoze cyane. Ikibazo cya mbere mubajije, Kohale Jeune Magnificat ni Kohale gira gatatu muri paroisse Quartier. Mwasubiye kandi muratubaza ati cyiyumviro cy'uko Kohale ivuka byagenze gute. Ico gihe hari abajene benshi bakiri bato, d'ailleurs niyabaga uko nobivuga. Ico gihe rero abavyeyi bacu barakunda kudukundisha Imana, bakadukundisha ubutumwa,
benshi twari mu bakorezi abandi twari mu batambira imana ico gihe twari dufite umupatiri yitwa Patiri Deo ubunye akaba arangura ubutumwa mu Ngagara rero ico gihe Patiri Deo aravuga ati urugwaruka ntigo rwipfa gusa reka dufashanye be n'abavyeyi babo kugira ngo turabe yuko yoba chorale yoba umugwi hanyuma abavyeyi baradushigikira baradufasha ico gihe ndibuka yuko twarategura ugasanga umuvyeyi azanye indirimbo imwe yahora aririmba dufate nko muri interna akaza akayitwigisha twaririmba uku ico gihe nta majwi yari ahari irya mbere irya kabiri irya gatatu oya yaba abahungu yaba abakobwa twese twaririmba ijwi rimwe ico gihe rero turatangura buke buke wanashima hari igihe wasanga urabona iby'abana bakiri bato ugasanga umwana yabyibagiye canke yademukiwe gatoya yagiye gukina yakwefye ariko umuvyeyi we yategerezwa kumurondera aho yagiye kandi yazabazananye akamuzana turategura baratwigisha uko turirimbo mu nyuma twaratevye turaronka aba maître de chant ndavuga nka Eric yaradufashije yarasanzwe avuye mu yindi chorale hama aratwigisha buke buke mu nyuma aratwigisha n'ingene baririmbisha novuga yuko mu baririmbisha na jewe noba ndimwe mu batanguye kuririmbisha turavyiga buke buke mugabo buryo nasanze kuririmbisha n'ingabirano kuko hariho benshi twavyigira hamwe mugabo bikanga mu nyuma rero umugwi uratera imbere turaronka hirya no hino turatumako inkuru y'umwana isubira inyuma mu Patiri Deo yaragiye agomba agende mu Bufaransa kwiga aca avuga yuko chorale yogenda ayise izina kuko ico gihe twaririmba kwa gatanu turirimba imisa y'igifaransa yari twari tujejwe kuririmba imisa y'igifaransa mu nyuma Patiri Deo c'était samedi muri make mwaririmba iyo misa yo kuwa gatanu gusa twaririmba kuwa gatanu gusa imisi yose dimanche ntihari harimo okay mu nyuma Patiri Deo aravuga ati sinogenda uko nyene aba bana ndabasize uko reka ngende ndabise izina niwe yatwise iryo zina Magnificat sitwe twagize araritubatiriza hari samedi imisa yo mu gatondo nitwe twaririmbe twari twatewe iteka turaririmba hanyuma aratwita iryo zina mu nyuma chorale iratera imbere iguma itera imbere turaronka n'ivyuma bicurarangisho buke ugasanga mu dufaranga duke twaba dufite turaguze nk'agapiyano gutira ugasanga birahagaze nk'agapiyano mu nyuma twaratumye ko chorale yo mu Ngagara chorale Une Corde yaraje nawe nyene turayishimira cyane ivyumve cyane niko tuyishimira cyane gose yaradufashije mu kugira mu gufasha amajwi meza agororotse iradufasha no kuhinyanyura indirimbo zimwe ico gihe ntitwakurikiza bimwe bita ngo liturgi kanambane twakurikiza twaririmba uko nyene mugabo baradufasha mu nyuma turashimiye n'umuvukanyi yitwa Prudence twararose Prudence turaronka Théogène baje bava ku Musaga nabo nyene baradufasha mu nyuma ko hari yaciratera imbere eka mbere iravugwa hose ico gihe ndibuka yuko bigeze no kudutumira muri Forum des Jeunes yabereye kuri Saint Michel ico gihe twari turi bake cyane gose yari amahanje atatu hama twaririmbana nako hariyo ku Musaga wasanga ari uwo yari amahanje nka 10 ariko twe turi amahanje atatu hanyuma ico gihe nije naririmbisha barampamagara ati uririmbisha ninde naze tuvugane donc tuvugane n'aba-instrumentiste ico gihe rero ntitwari bwatera imbere vyerekeye ivyuma ndiyumvira ati none nza kuririmbisha gute ko tugomba turirimbe abatuvugiriza ari abantu b'abahinga biragenda gute ariko turasaba Imana turasenga mu nyuma biragenda neza wanashima ndibuka ko Musenyeri yanadushimiye ico gihe kandi twari turi bake cyane gose
icyo gihe twese twararize turarira turavuga ibi bintu mukama dukoreye n'ibiki. Guhera icyo gihe Sokarti yaciye itangura kumenyekana, navuga yuko Sokarti yatanguye kumenyekana cyane kubera ko hari des jeunes magnifiques. Après baradutumira turaza turaririmba muri foyer de charité tugaterwa iryo teka, kuko ayandi maparuwasi yo mu gipolisi cyangwa mu gisoda ntibatumwako, ariko twebwe twaragiriwe iryo bakwe tukaririmba mu maveye tukagenda tukaririmba. Yego nuko novuga mu majambo make, kandi turashimiye n'abavyeyi nabo nyene, hari abo tukiri kumwe, hari abo bagiye kure, hari abagiye mu mahanga, hari abagiye bose bumve ko tubashimiye cyane rwose. Murakoze cyane Ornella, muduhaye incamake y'ingene Chorale Magnificat yabayeho, ingene yagiye iratera imbere buke buke intambwe ku yindi kugera kuri uno munsi. Turagarutse gatoyi ku musuku ku cegera c'umusuku Juste Axel, mwotubwira ubutumwa muri Chorale des Jeunes Magnificat busanzwe butunganije gute? Murakoze gusubira kumugera akajambo. Ubutumwa muri Chorale des Jeunes Magnificat kambe na mbere bushingiye ku gisabisho kanatsinda bavuga ngo uririmbye ngo abasenze gatatu, igisabisho kabiri muramba wa Leandire, ubutumwa bushingiye ku gisabisho. Hanyuma ikindi naco twebwe ubutumwa ngene tuburangura, dusanzwe tuburangurira kuri paroisse izina Patrice Sokarti, tugira repetition imisi yose wa kane kwa gatandatu isaha 9:30 no kuwa Mungu iyo twaririmbye nkuka misa ya mbere. Iyo tutaririmbye nkuka misa ya mbere naho nta repetition iba. Yego uwo munsi wa Mungu rero nawo nyene twawushizemo kugira ngo
ishobore gufasha kuko urumva hare yacu ni abantu bariko barakura bariko bariyungunganya hari abafatirwa ku minsi ya 4 cyangwa ku minsi ya 6 rero bace badusaba tugira nabo nyene babandanye bakora ubutumwa ko twoca tubongera umunsi wa dimanche kugira ngo nabo nyene bisange numve ko nabo nyene barakora ubutumwa bandi yego kandi ko hare yacu kunsigaye isanzwe itunganijwe kuri umujene ukahezagirwa kuri yo ukagira mariage uragumamo si nka za zindi iyo wubatse baca bagusohora nyene ubusohotse uragumamo naho mu gihe wayikunze ukavuga ko ushaka kuyinjiramo uje wubatse ntibikunda mugabo cyane hari ubundi rwego rwo bamamwe sympathize yego murakoze cyane Juste Axel ku muco muduhaye kwingene musanzwe mutunganya ubutumwa muri Chorale des Jeunes Magnificat. Datus umaze imyaka ingahe muri iyi chorale wewe? Kino uvuga yuko kugiranya ko ari hagati y'imyaka 12 sinatangure mwe nawo mera nanje ndabasangaho binaje shika igihe yereka aravuga igihe cyari gihe batwari isumura haza baronka ibintu bye bicurarangisho bishasha kugira bashobore kugira rero nico gihe nashikiye kandi nashitse sanga ubutumwa busa nk'ukomeye je sinashitse sanga bavuga ngo baririmba mu majwi amwe je nashitse sanga amajwi ahari koko bitunganye kuko ico gihe nicanya kuyogira nje muri yuko hari ico gihe yariko hari abajeni kandi basa nk'abantu bazi kuririmba ko yego hari nk'umujyana mama nko yavuye twa Fredance ico gihe anagiye imbere yacu ariko aratwigisha barumva yuko ari umuntu koko abifitiye abishoboye kandi abifitiye experience y'igihe kandi baririmbisha bahari hampande tukabakurwa no kugira iyo nyota yo gukorera kama mu kuririmba hambavu yuko kuririmba neza kwa Chorale Magnificat kwaguhagurukije kwavuga uti ndumva ko atayindi chorale nojamwo atari iyi nigiki kuvumaze kuyijamwo ushima uvuga uti ndabona ko arakabirya kadasanzwe kari muri Chorale Magnificat novuga nk'ibintu bibiri cyambere ni gusenga ko aho je nazamwo ariko hari nigeze kuba ndi mu mugabo sinabona yuko baha umwanya gisabisho cyo kinini n'indi chorale nahoramo ico gihe barafata mu mashakwa hakaba nk'igisabisho kabiri kandi bakaba no gutemberana ico cyari kintu narabonye gutumirira abakoriste gusenga gusa amikigira kabiri umuvukano kuko hari igihe usanga uca umenyana n'abandi bantu benshi hama iyo kandi umuntu ariko arisunura ariko arava mu mashuri agiye mu buzima busanzwe hari n'igihe usanga wa muvukano waragize muri chorale ari we musubiye no kubana hanze uko nagufasha muri bicanke biriya ugasanga urukura ruhinda imbere y'ubuzima utariko uratakara mu gihe muri bicanke biriya yego nico novuga ko nunguye muri chorale Ego cyane Juste Axel musanzwe musukurira Chorale des Jeunes Magnificat ngo bamumaze igihe kingana gute muri ubwo busuku bakoze ubwo busuku ndamazemo imyaka 2 Ego turumva barabizeye naho mwari mukiri bashasha barabizeye barabona ko mukwiye kubaja imbere mukabarongora nagomba ndababaze rero umubano wa Chorale Magnificat wifashe gute kumwe n'ayandi makorale asanzwe arangurira ubutumwa ngaha muri Paroisse Regina Pacis Sokarti murakoze icyo kibazo nije no cyishura kuko wumva nije sanzwe n'umusuku mubano gahanya muri Paroisse novuga ko umeze neza cyane ko turanagenderanira burya nta muntu yama yikwije hari igihe dugendera nk'agatsinga agafishe cyane tugakenera akaki mu yindi chorale baradutiza neza cyane nabo bagakenera ikintu muri chorale wacu barakironka neza cyane rwose mubano novuga ko umubano umeze neza cyane rwose hariho n'ikintu muri uyu mwaka cyabaye cyo kugenderanira hagati yacu tukaririmbira hamwe hanyuma nyuma yo kuririmba tukicarana navyo vyabaye itariki 15 z'ukwezi k'umunani muri chorale imwe muri izo zibiri usanzwe dufashanya ubutumwa bw'ahanya
ariko iyo kohari sinzi nayo kwenda. murakoze cyane. Reka rero ndababaze uno munsi muriko murahimbaza anniversaire y'imyaka 15. 15 ni imyaka myinshi gose. Uno munsi abanyeshuri batangura bagifise imyaka mikeyi barahakwa guronka certificat ku myaka 15. Urumva ko ari imyaka atari mike. None nawe no mu myaka umaze muri kohale si ibyo ubona nibaza ko hariho ibyo bugira uti bire n'ibindi ugira uti harimwo agatosi kuri ibi. Mu bisanzwe isabukuru canke yubire kiba ari igihe ciza cyo kwirimbura ukarimbura ukuntu ubutumwa bwagiye buragenda muri iyo minsi heze, mugaca mufata n'ingingo n'ingene ubutumwa bwozobandanya mu minsi igiye gukurikira. No kuvuga kagenze nabi mukagakosora kugira ngo kagende neza. Ariko rero ibyagenze nabi ntabyo no shima ko tuvuga ko ni mumbwira ihangiro mufise muri iyi myaka iri imbere mugiye kubandanya y'ubutumwa. Ivyahise byarahise ni hagati yanyu muzirimbura. Ariko ngaha kuri Axia Vibes TV tushaka mutubwire mufise imigambi yahe mugiye kubandanya murangura muri kohale Magnificat, gutyo abariko barakurikirana kino kiganiro baba bo mu yandi makohale barashobora kuhafatira kwa karorero, gutyo kuko abakristu dutumiriwe gukuzanya, dutumiriwe gutezanya imbere tukaduzanya twese kugira ngo umukamani nahazwe nkuko bikwiye. Murakoze kuri akabazo mutubajije. Twebwe ihangiro dufise muri kohali wacu nuko ubutumwa butera imbere aho nyavuze mu gutera imbere tukaronka ama-instruments akwiye, ntawama yikwije, hari ibyo tubura, hari ibyo tuza turaronka buke buke. Ikindi naco turifuza ko twosohora indirimbo nyinshi kuko gushika ubu dufise indirimbo zikira gose. Zoba zingana gute? Muramaze gusohora indirimbo zingana gute? Tumaze gusohora indirimbo 3. Hariyo indirimbo twashize ku mugaragaro uyu munsi. Yego kugira ngo akaraga kadyo twari twateguriye abasanzwe badukunda. Abakunzi ba Axia Vibes TV birago turaronga akaryo ko kuheza ngo tuyinovore mwa kino kiganiro cacu kugira ngo turaza kuronka amahirwe cuko icamwe. Yego hariyo rindi hangiro najo dufise muri 2017 harabaye concert mugabo iyo concert ni ari ku rwego rwo hejuru kanatsinda iyo utanguye ikintu habamwe utuntu twishi ntango yamigoye. Rero turifuza ko umukama dufashije kanatsinda yaba yadufashije ko twogira concert ku rwego rwo hejuru kandi tukagira iyo concert dufise album yacu. Ngo bamuyifuza kuyigira nko mu mwaka wa ryari? Bidukundiye twifuza ko twigira mu myaka nk'ibiri. Imyaka 2 igiye kuza. 2026. No kuvuga concert idasanzwe mumaze gukwiza album nk'iyindirimbo nka 10 cyangwa 12 gutyo. Umukama abaje imbere arakunda arakunda abantu bakura amaboko mu mpuzu, dusenga dukora burya turaheza tukaronka umwimbo. Ego umubano rero wa kohale Magnificat kumwe n'ayandi makohale mwatubwiye ko wifashe neza. Mbe muri kohale iwanyu umubano umeraniye gutega Juste Axel? Ntimuce musiga amavuta ngo nuko muri mu kanyamuneza kayubire aragakosa turifuza ko mwokadomako kugira ngo gutyo nabo mwoba mugahuriye ko barabe bikebuke kuko hariho abadashobora kumenya ko agakosa runaka aragakosa bagashima kwigumira muri ko gusa gutyo gasho usanga biragoye kugira ukire utamenye kugwaye. Wakoze hari umugandi bavuga ngo nta zibana zidasigana amahembe. Dukosa twaba tuba hagati yacu hari usanga hariho nk'umuntu ujije kuririmba akabona kumurenganije kumba atasabwa ibyo yasabwa atabikwiza usanga nta repetition yagize mugabo akabona ko umurenganije umukumiriye namwe hatangira amategeko. Yego none munsi ku isabukuru hari abo mwabujije. Yego n'uyu munsi barahari abo twabujije mugabo
ngira babatahuye ko dutahuye urumva udakurikije ibisabwa ari amarepetisiyo basabwa kugira ngo ushobore kuririmba kandi rero zonabandanya si kuvuga ngo ni iby'umwungu ni iby'isabukuru gusa zonabandanya nk'uko bisanzwe biba ubwabo urumva turagerageza gutahuzanya hagati yacu kugira ngo ntihagire n'umwe dusitaza kuko ubutumwa bw'umukama tuko turakora hari umuntu ashobora gusitaza kubera wewe rero wowe umuntu agutsitaje cyangwa n'umuntu usitaje bamwegera ukamusaba imbabazi cyangwa ukanamwumvisha n'igituma hanyuma ubutumwa ukabandanya bumeze neza n'ibyo murakoze cyane je ndabona kamwemwe karasesekara ku maso yanyu nk'uko abakunzi ba Action Vibes TV bariko barabyibonera na kohale yose muri rusangi murabona ko ataco bibaye neka mbaze Ornella kohale des jeunes magnificat yamye ihimbaza isabukuru uko umwaka utashe canke amasabukuru muyahimbaza gute bisanzwe bitunganijwe gute ingene muhimbaza amasabukuru? Okay, murakoze. Icyambere nashaka kunganira Juste Axel, vice président wa chorale, nagenda munganire ku byo twifuza gushikako. Turifuza kandi gushika kuja gutembera ayandi makorali, ndavuga aho nko kuja gutembera Igitega muri Voix d'Ange barigeze kudusaba tuzoje kubaramutsa ariko kubera izingorane z'igitoro canke gasanga uburyo busabwe yuko tugira uburyo bwinshi cyane biranka twarifuje kandi yuko twogenda tukajabuka imbibe tukagenda nko mu Rwanda kuja gutembererayo cyangwa kugirayo retraite rero nk'abariko baradukurikirana turacari bato turabana kandi iyo abajene bariko baratera imbere murabashigikira kuko bavuga yuko ngo igihugu kitezwe imbere niki n'abajene n'urwaruka abariko baradukurikira rero bumva yuko bakunda kohare yacu bumva yuko boshaka gushigikira chorale des jeunes magnificat badushigikire muri ubwo buryo kugira ngo dushobore gushika ku byo twifuza turabashimiye kandi ko muzobikora kandi vuba cyane hama ubwiriye ko rero nico mwambajije misi yose uko umwaka utaha twama duhimbaza umunsi mukuru anniversaire ya chorale nta munsi n'umwe turasiba kandi ico gihe n'ubu umwe biracaba mu guhimbaza anniversaire turabanza tukagira bonne action niyo migenzo dusanzwe dufite muri chorale des jeunes magnificat tukagira bonne action n'igikorwa c'urukundo ngirango ego kuja guseruka ku bafite ibibazo biriya ugasanga ku byerekeye ubukene ugasanga inuze ingorane ziratandukanye mugabo hariho n'ikindi twakunda kugira siporo naho nyene ni ukuvuga muri icyo gikorwa cy'urukundo twagenda muri siporo hari n'ikindi twakunda kugira cyitwa nabunga ni ukuvuga gusangira hamwe tugasangira hamwe agatsima k'ibigori cyangwa kuburo hari abajya k'ibigori hari n'abajya k'imyumbati n'ibyo byaradufasha kugira ngo kohare yacu ibandanye itera imbere kandi tugume muri bwa bumwe muri rwa rukundo kugira ngo dufashanye jewe urashobora gusanga ntonda nka gatatu muri kohare ugasanga ni kuvuga bw'iwanjye cyangwa ugasanga ingozi z'ibikorwa nkora ugasanga hari nk'abantu bo muri kohare ntazi rero ngaho byaca biba akaryo keza ko kumenyana wewe witwa gute nawe witwa gute uba hehe ukora hehe bikadufasha kugira ngo dushobore kumenyana nuko murakoze cyane turabona rero ko kohale ari akanyamuneza kohale isa nk'iyishize hamwe kuko n'utugorane twotuma mudahuza yagerageje kuvuga umusu kuko agerageza kwegera umuntu ashobora kuba yahaye igihano kugira ngo abitahure mu byumve kumwe kanatsinda aba ari itegeko rikora kuba ari we wese ridaheza ngo ritoranye none kohale magnificate kugira ngo irinde igera kuri no rugero turabona ko muri ntimuri bake muri benshi kabisa muri benshi kandi turumva ko umuntu aririmba neza mbega kohale magnificate yamye ifatanye mu nda canke byoba byarigeze gushika ibihe bimwe bibi bigacamwo mbega igihe byoba byaraciyemwo kugira ngo mwivyukiranye muhagarare rugabo mwakoresheje ubwahe buhinga
murakoze cyane nitwobesha ngo ni byigeze bicamo harigeze gucamo akagorane gatoya kohari ramera nk'itembagaye gatoya mugabo mukama yadufashije mu nyuma iravyuka turashimiye n'abavyeyi batubaye hafi cyane ariko ico gihe ndibuka yuko benshi barashavuye hari n'abavuye mu mugwi baragenda ahandi mugabo mu nyuma twarasubije hamwe iyo bari nabo nyene bakubakorera ubundi butumwa ahandi ubunye turarabana ryiza ubu turakundana kuko twarabonye yuko ico gihe ni shetani yari yashatse kubyinjiramo ariko mukaba yaratubaye hafi turashobora kandi kubyuka n'ababyeyi baradufasha murakoze cyane ego datusi turumvise ko Ornella atubwiye ibihuhusi byaciye muri Chorale Magnificat bigatuma mbere hari na bamwe mu bo mwarangurana ubutumwa babavamwo bakabavamwo turumva yuko hari hageze aho Chorale iyumba nk'umaze imyaka 10 muri Chorale urumva ufise 12 ufise uburambe butari buto ico gihe igihuhusi kiza Chorale igahungabana mwoba mwabigenjeje gute kugira ngo Chorale isubire yiyumve isubire ihaguruke irangura ubutumwa mbere n'abandi ba jeune bahavure bayihurumbire nkuko twabibonye nkuko turiko turabibona nkuko tubona ko nti muri bakepe yego nkuko Ornella yabivuze ico gihe hari ico gihuhusi rero mvuga haniniya habaye ibyo cyo twebwe tuba twarakoze ni gufatana mu ibindi navy'umukamano bwo ko yabyikoreye kuko hacu byari bigoye ko twese wasanga turiko twakomerekejwe n'iki canke kiriya 10 bose yagiye aravuga rero bikabura ukuntu dusubizwa hamwe kandi novuga yuko ari inema y'umukama kugira ngo bikunde tubandane kuko nabo bitwa ko bagumye muri Chorale bo basigaye nabo nyine ibyo byahaciye byari byabakomerekeje nk'abandi rero novuga ati umukama no yadushoboje kandi umuntu dushimira kuko niho twaciye dukurana novuga ati agasunogo karira kuzo kaciye kamamara ico gihe byose nibyo mukama twebwe nimba turaha muri Chorale umukama Chorale ntabwo ari wacu ni umukama sibura inava zobandana mugari twumva yuko tuvuye mu bibabigize hani nano umukama no yadushoboje novuga yuko ari ubuhinga bucanze buriya kwabaye kuja hamwe umukama nawe atumiza k'ikiganza n'ubu tugihagaze ubutumwa kandi bunabandana sinzi ko Ornella ataco yokongera ko kubikorwa mwa mwararangwa mukavuga muti twarateye intambwe kugira ngo umukama aheza dufashe adushikane kuri ino ntambwe tugeze ko aho duhimbaza imyaka 15 tubona Chorale yasubiranye irimwe abantu bakwiye koko yego murakoze cyane twarateye intambwe nkuko mwabivuze twarateye intambwe cyane gose kubera ko ico gihe Chorale yaragize inguvu naho nyene turaja hamwe turavuga ntibikwiye yuko Chorale yogenda uko nyene kagenda kagirire nibyibuka yuko ico gihe sinari hafi ya Chorale mugabo ndibuka yuko ama weekend yose narakunda kumanuka kugira ngo ndabe yuko Chorale yo
ivyuka nayo nyene ni ukuvuga haragiyemo inguvu nyinshi cyane gose kuri umwe cyane kuri uriya aho ndavuga cyane cyane ndashimiye Diela yaradufashije cyane gose ndavuga nko mu gihe ntari ndi ngaha hafi Diela yarakoranya bamwe bamwe akabagira icyo nyita ngo cyo twitwa amakavaye akabafasha kuko icyo gihe haraje abandi bashasha urumva rero kuja kwegeranya abantu bashasha kubigisha ngo baririmba uku batari basanzwe bari mu yandi makorale urumva ko ari igikorwa bitoroshe Diela rero turamushimira kuko nawe nyine yaragize uruhara cyane rwose mu kugira ngo korale isubire ivyuke byumvikana ko mutacitse intege naho mwari mwasigaye muri bake mwarakoze kugezaho muza murahurumbirwa n'abandi bakabahitamwo mbere bakabahitamwo mu yandi makorale yose. Juste Axel, turiko dutera tugana ku musozo wa kino kiganiro ariko nagomba ndakubaze nk'iyo mubonye ko korale hagomba haduke ikintu kiyihungabanya n'icahe mwihutira kurangura nk'abasukurira korale kugira ngo intama zanyu zigume ziri ku rutonde zigume ziri ku murongo. Murakoze cyane nk'iyo bishitse nabivuze ntazibana zidasiga amahembe niyo bishitse uregera amakote yose nk'ubunya nk'iyo hariyo nk'umuntu yagiraniye akagorane n'uyundi byonya birashika mu kibano uregera amakote yose ukabaza n'uyuhonya kumva ibyo avuga ubundi ukamubaza hanyuma ukabicarika bose hamwe ugatora inyishu hamwe kandi bose bakorosha imitima bakumva ko twese atanumwe ariko akorera nuvuga agafaranga ahubwo tudukorera umukama kugira ngo twumukama zo duhezagire yego tubanza kwicarana hama tukaganira hama tukaca tunabisengera yego kugira ngo tugume dufatanye. Murakoze cyane. Hari ikintu mugeze rero kutubwira muti umuntu asanzwe yubatse kuza kwinjira ari mushasha muri korale Magnificat ko bidakunda ahubwo aca yinjira mu mugwi wabo mwita abamambre sympathisant ba korale Magnificat. None umugwi w'aba membre sympathisant ba korale basanzwe barangura ubutumwa gute? Murakoze. Umugwi w'abamambre sympathisant ba korale ni numugwi kudufata mu bugongo kudushigikira mu maprojet tuba dufise hanini mubo ntibaza mu mukanisa kuririmba cyangwa repetition gusa no mu ubu hari kugira ngo dushigikire mu iterambere ryacu niyo tugize projet turababwira arivyo baduhanura bakaduhanura nivyo mwakoze. Ngo cyane Ornella musanzwe mukunda kuririmba kandi na korale Magnificat murayikunda cyane kuko muyimazemo imyaka 15 ibihuhusi byaza ntibyigeze biguhungabanya wagumye ku kivi cy'umukama. Iyo uri kurarangura rero ubutumwa muri korale ububwira uti jewe ndabona nipfuza gushika kuri uru rugero aho rero ugafatira ku yandi makorale usanzwe ubona ateye imbere wewe korale Magnificat kubwi wawe uko wifuza ko yoshikira urugero rwa korale yahe yaba iyo ngaha mu Burundi canke mu makumbure kuko kino kiganiro ntambibe gifise gishika hose ni yahe korale uvuga uti iyi ndabona ni indoto yanje. Murakoze cyane. Korale yacu ndifuza yuko abenshi ngaha amakorale tuzi asanzwe aririmba neza novuga ku buhinga buhinyanyuye ndifuza yuko tworenga nitubashikire tubarenga ahubwo turenge korale Saint Dominique sagaseseshwa rumuri turazi ko ari korale isanzwe iririmba neza datusara bitwenze be n'umusuku abo nibo bazoguca intege. Iyi korale nayo ni korale no corde nayo nyene iririmba neza cyane nayo nyene turifuza yuko nayo twoyirenga ahubwo ntituyihambe tuyirenze. Yindi korale nifuza ni korale y'i Kigali ya yindi iyo kenshi ngo iyo habaye ama evenement ibi cyane ibirori bitandukanye ibirori ni korale de Kigali nayo nyene iraririmba neza cyane amajwi atosoye cyane gose. Yego murakoze. None ivyo kubwawe wokora iki kugira ngo gorogero muze murushikeko kubwi wawe? Kuganje ubwa mbere nuko twobanza tugakunda ubutumwa
ni ukuvuga abaririmbira bagakunda ubutumwa cyane kuko nabo nyine bajyanye si ukuvuga yuko babivukanye oyaye ahubwo harabayemo ishaka ridasanzwe ni ukuvuga yuko bogira ishaka ubwa mbere hanyuma tukagerageza kuza turatembera mu yandi makorali kuko nabyo nyine birafasha kugira ngo wumvirize iterambere ryawe hirya no hino iyo ugiye ukumviriza ingene baririmba hanyuma wataha muhira n'ibice biherera ngo muri repetition ugasubiramo ugafata n'amatelefone ukumviriza indirimbo zo hanze ukagerageza kwigana nabyo nyine biratuma ko hari itera imbere ikagira amajwi meza aho ndavugana cyane cyane n'abatuvugiriza abicurarangisho nabo nyine yuko bogira bakashiramo ishaka nabo nyine kugira ngo twese ntihagire usigara muduge ku rugero rumwe muri make ndiko ndumva honera uvuze uti repetition ntigarukire muri urya mwanya wo guhurira hamwe n'abandi nimuhira bitahane ubandanye uhinyanyura ijwi ubandanye wigana ya majwi ya babandi bari mwaya makorale amaze gutera imbere ico rero nibaza yuko ari naco abantu bafatirwa bakwiye gukorera ko bataronka umwanya wo kwitaba régulièrement ndavuga yuko kuri ivyo jewe nari umuntu ijwi vraiment ryari ijwi ry'iwanje ryari risanzwe riri hasi ijwi rigoye cyane kugira ngo urishire ku murongo ico gihe ndavyibuka tugitangura haragera nk'igihe nkumva yuko nokwiririmbira mu bagabo kubera ko numva yuko ijwi ryanje ijwi runini cyane rwose nkumva yuko noririmba mu bakobwa ariko mu nyuma nazindagira amatavaye nkaririmba ndi muri dushe hari igihe muri bambwira ati kuri tumena amatwi k'urugero turi kawe ngahoye mugabo mu nyuma narateye intambwe ngo bagira amatavaye ndagera ku ntambwe yuko nanjye nshobora kwigisha abandi nkigisha korale y'iwacu hari n'igihe wasanga yandi makorale antumye ko aja kubigisha nk'akaririmbo bumvise twaririmbye nko muri korale iwacu n'ibyo byaratumye korale yacu kugira imenyekana ego cyane mu ntunge mutugirire akapera gatoyi muri kino kiganiro cacu muri korali uyimazemo imyaka mike asanzwe ari n'umusuku yarizewe icatumye yizerwa nuko nawe nyene ari mu bantu babona ko bashoboye Ornella mwoduterera akaririmbo mukaturirimbira mukadufasha kuryoherwa ngaha kuri Action Vibes TV murakoze cyane numvaze ko tworirimba indirimbo y'iwacu ego cyane mbega duce tugatura abantu spesialement abantu tugatura abakunzi bacu ego tura abakunzi bacu turagatuye n'abahoze muri korale nabo nyine turakabatuye cyane hari abari hanze hari abari mu Bufaransa hari abari muri Amerika hari abari mu Rwanda hari abari ngaha eka bose turakabutuye na paruwasi yacu turakabatuye ego cyane nanje nce ndagatura abakunzi ba Action Vibes TV namwe nyene muciye muhimba murashobora rero kudufasha tukaryoherwa Umukama yezara twihaye mwisakame ry'Ukaristiya muze mwese abiteguye tuje kumwakira mu mitima yacu ajenga iwacu tumwakire ajenga iwacu aduha amahoro ingo tumwakire umukama yezara twihaye mwisakame ry'Ukaristiya muze mwese kumwakira mu
murakoze cyane bavukanyi ndumva utujwi tumeze neza dusoze rero kino kiganiro turahera kuri wowe musuku mu butumwa musanzwe murangura murakenera gushigikirwa mwavuze ko mufise n'abamambre sympathiza basanzwe babashigikira hari n'abashobora kuba batari muri abo bamambre sympathiza kumbure kubera ko bashobora kuba batari babazi cyane kumbure kubera ko batari hafi yanyu muri rusangi mwebwe akamo mwotera abo mwifuza ko bashigikira kohare ko bakahe kohare yanyu uno munsi yobigeze he mwifuza ko yogera hehe mbega uruhara rwabo goba ugwaye mu bubangutse nagoze cyane iragerageje kuvunagura ikintu cya mbere twosaba kugira ngo badushigikire cya mbere na mbere n'igisabisho badusengere hama turakenera n'ibintu byinshi hari byo tubura kandi byinshi cyane mugabo turizeye ko abasanzwe badukunda kandi bakora dukurikirana ko tuzoshika kure kugira ngo badufashe turakeneye uniforme turafise uniforme imwe mugabo uniforme imwe ntibikwiye turakeneye indi uniforme ishobora no gucuya yego turakeneye uniforme ya kabiri kandi cyane gose turakeneye n'ivyuma hariyo ivyuma byitwa sabe ibyo byose turabikeneye turakeneye amabafure turakeneye na mikrofone ko dusaba mikrofone make ego nivyo ego murakoze Ornella abariko barakurikira na Axia Vibes TV n'akahe kajambo uwo batekerera mu gusozera kino kiganiro akajambo twabatekerera nuko abajene bose bariko baratwumviriza nuko bohurumbira umukama bakareka kwishinga ibitwara ubwenge bwabo novuga kwishinga ivy'isi nuko boguma bari mu bumwe kuko ntawakoze ibikorwa by'umukama ngo amaramare aho ndavuga yuko abantu bose presque bose bo muri Chorale Magnificat benshi bararonse akazi benshi Imana yarabahezagiye hari abaronse ingo hari abaronse amapromosiyo menshi ni ukuvuga ko Imana yarabonye ukwitanga kwacu irabona ati aba bana ntibikwiye yuko bogenda uko reka nanjye ndabahezagire rero duhurumbire ibikorwa by'umukama murakoze cyane urakoze cyane ntawakoreye umukama yikoreye amaboko datusi mu gusozera nawe akajambo wumva wubwira abakunzi ba Axia Vibes TV baba jeune canke baba bavyeyi abakuze eka naho boba arabarongoye paroisse ni we ufise ico wumva wotuyagira cyo no abo mbona aho yagira ikintu jewe nje kuba mama hamwe n'abarumva amaparoisse uko abandi babavuze kuba mama cyangwa abavyeyi ari bo bose gutumira n'abapapa turimo no kubatumira kugira ngo barumike abana babo mu makorali bakurire mu kama bakunde kuririmba reka hari igihe usanga umwana wawe atari umwana avuga ati jewe ibyo kuririmba sindabyumva cyane pfumu mutumira mu kindi mu migo cyangwa imihari mbwa kandi napare hajya mu mujenya mu makorali rega abantu ntibaririmba gusa hari abavuza n'umwana umutumire peut-être n'ibyo adashoboye kuririmba ashobora kuvuza ugasanga biramubereye muzikiragira ama ikindi naco nutumira kuba batwara amaparoisse ego n'abavyeyi bacu n'abadukurikirana cyane usanga badukurikirana mu butumwa tuba turangura no batumirira cyane cyane kugiranira kugira ugutwi kumviriza ayo makorali aho ndikumagara ku giti cya ku gatwe k'amakorali atari imihari cyangwa imigwi muga nko ku makorali bumvirize kuko hari igihe kubera liturgie iki ibi cyangwa biri ugasanga hari akantu batahurije ku turirimbo urana babandi hariho ijambo ry'Imana rivuga ngo yo ritumira abantu ngo uzoririmbe kurusha uko aho uririmba kuririmbira umukama rero iyo bije muri twebwe abajene hari igihe bizana imidiho mishasha imidiho batari bamenyereye igenda ukundi ukatusanga igihe twabigize ko twabigize tuko duhesha icubahiro umukama kandi tumira n'abandi mugaro bamwe babitwara
ugasanga ntibashotse badutahura rero ni uko kubatumira kugira ngo babahe ugutwi abumvirize kumusaba ikiyango hagati yabo nyimba bishitse bagasanga babikoze uko kumbure bitemewe muri ekleziya ababegere buke bumva icatumye babigira ntibashoke bafata ingendo murakoze cyane none rero mu gusozera kino kiganiro reka dusozerere ku musuku mwari musanzwe mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yacu ya Axia Vibes TV ego nigiki mwotumirira abakunzi bino mbonesha kure canke abakurikiye kino kiganiro cacu icyo batumirira ni uko mukumviza cyane cyane iki kiganiro ikiganiro dukoze ko kirimo ibintu byinshi cyane bamaze kucumviriza bakora iki bagire subscribe s'abonner bongere bapartage ego gishike kure ego bigenda neza babandi bakurikiye ubutumwa mubahereza murakoze cyane akaba ari no ngaha rero duce dusozerera kino kiyago cacu murabona ko ni kiyago tugize bano ba jeune bacu baberewe nukuri akanyamuneza murabona ko kaba sesekako reka rero dusozere tubibutsa yuko mwari muri kumwe na Juste Axel akaba ari vice president wa Chorale des Jeunes Magnificat ego cyane kandi twari kumwe na Ornella Munezero nk'abandi umukoriste wa Chorale Magnificat ego akaba ari nararibonye Ornella akaba kandi Maragda Datu Sevardo abandi ndirimba mu gatatu ego cyane ndabakengurukire kuba mwaduhaye kano kanya mukatuyagira Edmo kwizera kubwa Axia Vibes TV ndabipfurize kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro bica kuri nombonesha kure yacu kandi mwongere mu bisabikanirize n'abandi n'ibiganiro byubaka iteka bya muntu bidukuriza iteka atahandi muzobisanga atari kuri nombonesha kure yacu giraho muba gira iteka mwongere muritange bye bye Jubilé.